ku rubuga rwa WhatsApp ariko maze dushobore ndetse no kuba twashobora kumwakira. Ariko rero turabona bihavuye bidakundika neza. Turabona bihavuye bidakundika ariko reka dusubire kwakira umuntu wanyu wacu. Reka dushobore kumwakira. Imana FM yesalo. Allo. Allo. Imana FM yesalo. Allo. Ni sawa? Eko ni sawa. Mugira ico muvuze rero ku muririmvyikazi wacu Centre Mapendo. Twe turabumva. Ego mugira ico muvuze ku muririmvyi wacu Centre Mapendo. Centre Mapendo. Allo. Ajeja. Ati mugira ico muvuze ku muririmvyikazi wacu Centre Mapendo. Ati abacha gukora imvuga cyane. Sa? Uwo muririmvyi abamacha yacanga gukora ubu asanzwe aba mu gihugu ca Australia ariko ibikorwa vyiwe biriko bija ahabona muri no misi. None Sa uwo muririmvyi bafite konti ya YouTube cyangwa byo babimeze gute umuntu ashaka kuri page yiwe ya YouTube. Murakoze cyane Beni, murakoze cyane. Ni kuvuga ibikorwa vyiwe uja ku rubuga rwe rwa YouTube ukandika ko Centre Mapendo uca ubona ibikorwa vyiwe ingene bimeze. Yego. Yego. Mama. Allo. Prime. Indirimbo yiwe kuko ubu ugenda ku rubuga rwe rwa YouTube wandike ko Centre Mapendo hanyuma ibikorwa vyiwe ucububona uko bikurikirana. Hama rubajije ati mbega Centre Mapendo ati yoba avukaye by'ukuri Centre Mapendo n'umurundi kazi avuka mu ntara ya Rumonge ariko ubu ngubu ageze aba mu gihugu ca Australia. No. Sa Centre Mapendo yagiye mu gihugu ca Australia kubw'impano yo kuririmba canke hari ibindi bintu. Ariko ngivyo ngaho ntavyo twotera tukubwira kuko birashikwa sanga nakazi kamujanyeyo. Ya, ibikorwa by'ingaha amaze gushaka umugaragaro. Ni kuvuga ivyo tumaze kubona ashira ku mugaragaro ni ndirimbo usifiwe ni ndirimbo Jehova. Ariko hamande yaho muri zo ndirimbo zose usifiwe niyo tuboniza imbere. Usifiwe yayikoze ku muzi yayikoze yari haheze imisi. Allo? Ndakumva. Ati yacangwe gukora iyo ndirimbo niwe usifiwe imaze imisi ngaho. Ni kuvuga indirimbo yiwe usifiwe ukeneye kubona umwanya imaze genda ku rubuga rwe rwa YouTube hanyuma uvyirabire. Ego ivyo biroroshe cyane gusa sinzi ko mwondugiriza volume iyo ndirimbo usifiwe two. Indirimbo yiwe murimwo turaduza volume kabisa kuko ni indirimbo dukunda cyane, ni indirimbo abantu benshi bakunda cyane Beni. Iyi ndirimbo usifiwe nibaza ko kabisa ari indirimbo nawe uyumvise wumva ko kabisa ikuvana hanika gushira handi.
reka ndayirondere kuri YouTube kugira nanje tubane nawe bibaye ngombwa nkuce n'aka subscribe na share ku bandi bantu bashobora kubona ibikorwa byiwe. Ivyo birumvikana kuko dukeneye n'amavyuzi menshi ya Sandra Mapendo. N'umuntu azoba ari hanze ashobora guca nacu yage twidagaduye na Impano FM. Murakoze cyane, reka dushobore kubashimira, turabashimiye cyane namwe Ben. Sawa murakoze. Aho rero yari Beni ari kuri centre Imubimbi avuga ati ndagira subscribe na share bikunde n'ubundi arahandi hantu bishoboke abikunde vraiment indirimbo ya Sandra Mapendo indirimbo nziza cyane ati n'ubutari bwayumve abimenye yumve yuko mu gihugu cy'u Burundi naho hariho abaririmbyi kazi beza cyane. Impano FM ya Salo. Allo. Impano FM ya Salo. Allo. 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 Yes. Ni sawa? Nama. Allo. Nimero metenete nama. Nimore turashima Imana. Kusambiriza Impano FM tubyikwiye neza. Ego mugico muvuze ku muririmbyi kazi wacu Sandra Mapendo. Ego muririmbyi kazi y'umurundi twa Sandra Mapendo turamukunda cyane indirimbo ziwe. Ariko rero jera nifise ikibazo no baza. None uyo Sandra Mapendo yabatanguye kuririmba ryari mbega mugagaje gusesangura muwamubona no musi yoba ariko atera intambwe agenda kana hehe mu bisanzwe mugenzi wacu Sandra Mapendo ariko zikuvuga ngo ariko agana ahubwo ari aba mu gihugu cha Australia nibaza ko ari nayo abandaniriza imirimo yiwe yo gukora ibikorwa vy'indirimbo na cyane za gospel. Ego irevure yuko ariko abandaniza ko zyo za gospel music muri Australia. Ariko ikibazo mfise nyezina sa nta muntu yafise amusportinga kugira ngo nawe bandanye akiri intambwe. Mu bisanzwe abakwiye kumusportinga ni mwebwe nyene ni twebwe nyene n'abariko baratwumva na mwebwe nyene muriko muradutelefona mutubaza amakuru ya Sandra Mapendo. Ijana ho nyene aho ziriko zikira zici. Tubashimire cyane, reka tubashimire cyane. Ariko namwe mugende muvuga ati Sandra Mapendo ati Sandra Mapendo n'umuririmbyi kazi wacu n'umuririmbyi kazi w'i Burundi. C'est vraiment muduza amazuzi hejuru bikunde. Ati bikunde mugire vraiment ico mukoze ati mugire ico mukoze
ati mugire ico mukoze bikunde Centre Mapendo. Allo, mahoro? Ego, ikibazo nari mfise. Sa, muri bande mbega, muhagazehe? Ni Mr. Chamamare. Chamamare hagazehe? Chamamare tuvugana ndi ngaha mu ngongo. Ego, abari mu ngongo mumeze neza? Turashima uko biri kose. Gira ico muvuze rero kuri Centre Mapendo? Ego, Centre Mapendo nari matigenda mu kwijana twimba twiwe. Ego. Nkumva turampimbaye cyane. Ego. Ariko rero ikintu nagomba kubasaba. Sa. Amushobora kutubwira adresse ko muzoshobora kuronka indirimbo ziwe duciye kwa YouTube. Ego, ivyo biroroshe cyane Chamamare. Ego. Ni kuvuga ugenda ku rubuga rwa YouTube ukandikako Centre Mapendo, wandikako Centre Mapendo hanyuma ukibona ibikorwa vyiwe. Reka ndabashimira cyane. Murakoze cyane Chamamare. Sawa sawa. Aho rero muri ko muravyumva neza Chamamare avuga ati vyo kuri ntarose nimero ntarose adresse yiwe ati ati ya YouTube ati vyo kuri nabampomvye hari ababeni bavuga ati vyo kuri tutarose inimero yiwe ya YouTube tingene two muronka adresse yiwe. Ni kuvuga ushibuka ukagenda wihuta ugakurikira kuri YouTube ukandika ko Centre Mapendo. Tutangura kubona rero ibikorwa vyiwe ingene bimeze. Nimba ari vyo yakoze kera, nimba ari vyo ubunyene, ariko umenye neza ko Centre Mapendo gushika kuri no mwanya n'isaha aba mu gihugu ca Australia. Ariko amande yaho nimvukira y'u Burundi no murundi kazi asanzwe avuka mu ntara ya Rumonge. Reka rero dushimire abantu bose bariko baratwumviriza, abadutelefona babicishije ku rubuga ngurukana bumenyi. Mubahwe kabisa, ndabashimire cyane kandi na Chamamare ntamwibagiye kuko avuga ati amande mutarana bivuga jewe nari narabibonye ati nari narakurikiranye indirimbo ziwe. Reka tubashimire cyane. Radio the best number one radio is Radio FM. Aho rero tubandanya n'ikiganiro cyacu Himbaza na Gospel Yiwacu. Abantu benshi rero basanzwe bavuga ati none kubera iki abarundi cyanye abarundi kazi cyanye amaradiyo cyanye imenyesha makuru usanga batora ibiganiro usanga bigoye no gutahura. Ati Himbaza na Gospel Yiwacu, natwe Gospel Yiwacu irafisa idukura kongera ikanatugeza. Rero nta kuntu tuzobanza gukunda ivy'abandi tutabanje gukunda ivy'iwacu.
kumbuka tena, kwa kuwa Mungu wangu ananilinda vema sana. Usifiwe, usifiwe, najivunia na usifiwe, Bwana wa majeshi, usifiwe, Bwana wa majeshi, usifiwe. aho rero tugiye kubandanya n'iyindi ndirimbo y'umuririmbyi uno munsi twazanye bishasha by'abaririmbyi n'abaririmbyikazi. aho rero tugiye kumva na gospel y'uwundi muririmbyi ko bimeze. Mana yanje umbesha Baba wa mbinguni, uwezo wako unashangaza. Mungu wa ati rero mwandike ubutumwa bugufi cyane mu dutelefone ku 69 mutubwire kabisa ati hari ibintu turiko turumva nimba uri kubyumva mbega uri kubyumva gute aho tugiye kuzamuka rero. Mana yanje aho namaze kubona umunwanyi ku murongo Impano FM yesalo. Halo. Ni sawa. Yego ni more namwe. Natwe nukuri turashima Imana. Ni Dieto ni Bugarama. Adieto ni Bugarama mumeze neza. Ni more kabisa. Ama muri ko muvyumva gute ivyo abantu baririmbyi bacu. Shiramwe ibirungo shiramwe harakanya hari imbeho. Shiramwe ibintu bimeze neza tujuri. Murakoze cyane Diedone. Ni sawa none. Nukuri ni sawa die, ni sawunda. Karibu ntari. Murakoze cyane Diedone. Dushyiremo n'ibintu by'akamikazi turabe ko bamurukanye. Kabisa reka tubashiriremo ariko mu mwanya hamande yuko turi mu kiganiro cy'abaririmbyi turabahereza indirimbo nta kibazo. Kamera nari. Ariko Diedone nibaze ukuri kurumviriza indirimbo z'umuririmbyi asanzwe aba mu gihugu cya Australia ariko arimvukira mu Rumonge. Murakoze cyane. Mana yanje siku zote reka dushimire Diedone hariya ibugarama ahavuga ati by'ukuri imbeho ni nyinshi. Mana yanje ni hatari. Indirimbo rero ni ya Aimable Bayisenge. Ati Jehova. Indirimbo ya Aimable Bayisenge nawe nyine akaba ari imvukira yo mu Rumonge kandi akaba ari asanzwe anaba ariko hampande yaho hari ikintu kiryoshe hari n'ikintu gitwenza amande ntarakivuga numva umenga ndobanza gutwenga kuko numva ndishimye cyane aho gishiki na gisaza bakora indirimbo zikaba iz'amavuta nk'uku rero Centre Mapendo na Aimable Bayisenge basanzwe abavukanyi bavutse ku muvyeyi umwe bose nibere rimwe. Reka rero mbandanye no gushimira abantu bose batwumviriza
ariko mubyumve neza Sandra Mapendo n'ubu Aimable Bayisenge basanzwe ari bavukanye kabisa bimvukira yo mu ntara ya Rumonge ati Jehova ati ukwiye gushimwa mwami ukwiye guhimbazwa ati Jehova Shama ati Jehova Shama Mana ya mwijuru usifiwe ariko mana yanje numva umenga aba bantu imwe muzabo zaswe gufata umwe mu ndirimbo yo yavuze ati usifiwe ano nawe yavuze ati Aimable Bayisenge avuga ati Jehova Shama usifiwe ati uabudiwe ati ushimwe uhimbazwe mana yanje ni kuvuga rero ukeneye ibindi bikorwa vya Aimable na Aimable tumugira nkuko abandi turiko tubagira uragenda ku rubuga rwe rwa YouTube ukandika ko Aimable Bayisenge Tenya wandika ko indirimbo yiwe Jehova 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 utibagira kuriva gushirako hasi jo subscribing shogira na share kabisa atije kuri page yiwe rero ya YouTube indi muri ivyi yitwa Aimable Bayisenge Sandra Mapendo avukana na Aimable Bayisenge kandi basanzwe bakora igikorwa cyo gukora ama gospel aho rero mu mwanya utari muremure aho tugiye kubandanya tubana namwe n'indirimbo zaba ririmbyi bacu kabisa hari rero bavuga ati reka tudugiriza kavolime ati duza volime kumvirize indirimbo muririmbyi wacu ariko mana yo mwijuru hari abantu basizwe amavuta ariko rero mutibagira gushira kujana n'indwi n'ibice ubusa kugira ngo bikunde Mungu mwenye nguvu Baba wa mbinguni ariko Aimable wewe yibera mu ntara ya Rumonge Yesu wako kabisa una 69 ijana 36 amajana 730 ama mwandika ubutumwa cyane mu telefone mutubwire uko muri ko muvyumva mugane nico muvuze kuri uwundi muririmbyi wacu Aimable Bayisenge kama wewe Aurero muririmbyi wacu Aimable Bayisenge avuga ati uwema wako unanishangaza
6 ijana mirongo itatu na zitandatu amajana 730 mutandikira ubutumwa bugufi cyangwa mu telefone muciye ku rubuga ngurukana bumenyi WhatsApp cyangwa mutwandikire kuri Facebook by'ukuri nje ndakunda rero ibintu umuntu adukorera igikorwa kabisa abantu bose bakavuga ati by'ukuri kwerisha reka rero mbandi nyishimira abantu bose bariko baratwumviriza baciye ku murongo w'ijana n'indwi n'ibice ubusa reka dushimire n'abaririmbyi bacu n'abavukanyi bacu Sandra Mapenda cyane ariko twavuze ati ibikorwa bya Sandra Mapendo enda kuri YouTube wandikeko ati usifiwe ubu Aimable Bayisenge nawe wandike kati Jehova kabisa ucubona ibikorwa vyiwe ahora tubandanya tunabakeza twizeye ko bazoduha n'ibindi bikorwa byabo tubatira n'intege bikunde ahora namaze kubona undi mana yanje Halo, ni sawa? Impane FM ya Salo. Ni sawa. Ni sawa mumeze neza? Urashima kabisa nawe mwameze neza. Natwe ni sawa ariko muri banje ko ntabamenye muri hehe. Nitwa Niyonyishu God aherereye nga mu Rwigi Sanzu ya kabiri. Muri Gisanzu ya kabiri? Ego. Ariko Gadi wamaze kumva ikiganiro cyacu nibaze ko amaze kumva n'indirimbo y'umuririmbyi wacu Aimable Bayisenge ndetse na Sandra Mapendo. Ego canezereye kabisa kuko nanjye sa n'umupromoteri nakurikiranye agaseke kuri application birandyohera birananezera impano yacu imubimbi kuko nanjye mani sanse ni mubimbi. Ego murakoze cyane Gadi ariko mugire ico muvuze ni mutera intege abaririmbyi bituma nifuza kumenya byatumye nifuza kumenya ibikorwa byabo twabisangahe kurya twipromotinga bimeze neza. Ego ibikorwa vya Sandra Mapendo tubisanga ku rubuga rwa YouTube zandika Sandra Mapendo cyanye indimbo yiwe Jehova usifiwe Prito ibikorwa rero navyo vya Aimable Bayisenge ni kuvuga uja ku rubuga rwa YouTube ukandika ko Jehova. Ego tona saba yuko ni kuvuga Gadi umuyobozi asanzwe ariko avyumva ahari hose nibaza ko aguma avyumva na cyane nibaza yuko ivyo azobibaherako inyishu. Okay muramutse n'abantu benshi bariko barakurikira iradio impano yacu ndetse abandi barushiride kubaha subscribe na sabone abo bastare bacu Beningati bikore ja kuri YouTube bikore. Beni yamaze kujako Beni yambwiye ko yagiye ko. Okay. None Gadi. Barionere hajya bashire. Kabisa. None Gadi. None hajya Gisanzu isanzwe iri mu ntara iyihe cyanye komini yihe? Isanzwe iri mu ntara ya Ruyigi komine Ruyigi nyene.
murakoze cyane gadi. ego Reka tubashimire cyane. Aho rero tubandanya dushimira ati gadi ari mu ntara ya Ruyigi muri komine Ruyigi nyene. Kabisa. Ndumva nezerewe cyane, ndumva mfise ibyishimo byinshi cyane, mana yanje. Niko bimeze, ni kuvuga iwacu ntubaza ngo ibintu bimeze gute, ahubwo terawashize kujana indwi n'ibice ubusa. Ugace wandika ubutumwa bugufi cyangwa ka telefona ku 69 136 amajana 730. Murumva n'uri mu Ruyigi muri Gisanzu turumvikana neza, amahezo ni sawa, ndamwumva n'ijwi rirangurutse, ndumva bimeze neza cyane hariya mu Ruyigi. Reka mbandanya nshimira gadi kwezi, reka nshimire gadi, nshimire babeni hariya bavuga ati twamaze kuba dushirako bacamamare hariya, mbere bo bakoresheje apere video. Ariko mene yanje hari ibintu usanga bigoshe cyane, ariko Aimable na Sandra ndabakeje cyane kuko mu mbere y'umugisha cyane, ndabashimire cyane Aimable na Sandra. Banakirutimana hariya mu Cibitoke ntaki ntaki nawe nibaze yuko umeze neza, uri kuryoherwa n'ibiganiro bya Radio Impano FM. Uno munsi rero hari akabijya kabibaye, je nakira apere video na apere za WhatsApp. Ariko mene yanje niko tumeze, ubundi nawe yavuze ngo uryoshye uburyoshe. Ni kuvuga nimbadu ndabona ubundi munwanyi ku murongo, reka maze dushoboye kumwakira. Impano FM yesalo. Impano FM yesalo. Oui, hello. Alo, ni sawa? Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Sasa jina lako ni nani, uko wapi? Ni William Yi. William, uko wapi? Hapa nchini ya Tanzania, tarafani Dodoma. Uko nchini ya Tanzania. Sasa mnatusikiliza vizuri Tanzania? Hapana, sinawasikiliza vizuri, ni mwenzangu alinipa namba yenu. Ili nisikie idhaa ya Radio Impano FM. Hii ni Radio Impano FM. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja. Hamna shida. Sema kitu kimoja kwa hawa waimbaji wetu. Nimesikiliza vizuri hawa waimbaji wawili, kama ni Aimable na Sandra Mapendo. Ndio, hao waimbaji wanaishi wapi? Hawa mmoja, huu dada Sandra Mapendo anaishi Australia, huyu Aimable Mbaisenge anaishi Rumonge. Ni hapo tarafani nchini ya Blue.
Burundi au? Ni hapa nchini ya Burundi. Shukrani mwenzangu. Asante sana William. Nashukuru na mimi nashukuru William. Mungu akubariki. Nani pia. Sawa. Salimia Warundi wote. Asante sana. Rero tabizi ntavyuzi ndakubwiye atavyuzi ntavyuzi. Eti Jehova Shama. Ari ikintu rero kimwe mutaramenya. Aba batipe Centre Mapenzo na Aimable Bayisenge ndababwiye ko mumbereye umugisha cyane. Kabisa mumbereye umugisha cyane. Nshimira cyane William. Ari mu gihugu cha Tanzania. Ati ebana. Ati ni frere wanje yampaye akanimero. Ni muhane. Muhana. Ani 69 ijana 36 amajenzwi na 30 ushira ku murongo w'ijana n'indwi n'ibice ubusa. Tutangura kumva umufafanuzi nawe yamaze kuwashika yatwitse n'indirimbo z'abarundi na kare n'ikiganiro kitubwira ati himbaza na gospel yiwacu kuko ntituzoja go himbaza iz'abandi kandi iziwacu nazo zihari. Aho ntuvyumva kabisa. Turabandanya n'ikiganiro cyacu kabisa. Mana yanje indirimbo Jehova usifiwe kuri uno munsi zije ziragahebuza mu matwi y'abantu, mu mitima y'abantu. Namwe muravyumva kabisa yuko ari ibintu bitoroshe. Ariko mwarahezagiwe cyane Aimable na Sandra. Icyo nyereka umuvyeyi yabibarutse. Mana yacu areka rero dubandanye adusaba William nimba ariko aradukurikirana abandanye nawe gusubscribinga no kugira amasabone kugira natwe impano yacu ishobore kugera akure. Aho mbandanya nabagati hariya mvuga ati mushobore gusubscribinga n'amasabone menshi. Aha bikunde impano FM ishobore kugera kure kuko ni radio yiwacu, ni radio yiwanyu. Ahora tubona umwanya ariko inyuma y'umwanya atari umwanya. Navuze ati ati umwanya n'umwanya inyuma y'umwanya si umwanya ubuzaniye. Aho rero mfata umwanya wo gushima. Mfata umwanya wo gushima, nshimira abagenzi bacu, nshimira abadutelefone, nshimira Beni Tamamare, William, Gadi. Aho rero Gadi ari mu ntara ya Ruyigi ati mana yanje ndabumva neza. Aho rero n'umundi mugenzi wacu ari mu gihugu cha Tanzania, William. Beni ari mu Bimbi, Tamamare ari hariya mu Ngongo. Aho ndabashimira cyane.
aho nshimira cyane n'ababanye n'ibikorwa ni mwebwe mutuma duhezagirwa ni mwebwe muduhezagira ariko nkaba nsozereye nibaza yuko ubundi munsi mubandanya gukora ibikorwa mubandanya gukora ibikora inka ariko nkabandanya nshimira n'uri kuri kamera ya mbere nkabandanya ndamushimira cyane nawe nyene umwami Yesu Kristo amugirire neza nkaba rero mvuga ati mugire ibihe byiza amugira aho muba mwubahwe ariko hari abandi batipe bavuga ati by'ukuri turafise radio ariko nta ga telefone namwe ndabashimire cyane ko mwatwumvirije nshimire cyane abantu bose rero bashimye gushaka kujana n'indwi n'ibice ubusa mushishikare mugira ibihe byiza umwami Yesu Kristo abaganze mugire aho muba mwubahwe Imana nyene amahoro ibagire neza ibihe n'ibihe murakoze cyane